Nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vyacu turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Inyuma yaho leta y'u Burundi ishiriyeho ikigega kijejwe gutanga ingurane ntonto ku benegihugu bafise amikoro mato bise Fonds de Microcredit Rural mu kinyamazuru, abarongoye ico kigega baratunganije uruganda mu ntara za Kayanza na Ngozi ku makenekerezo ya 28 na 29 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Urwo ruganda rukaba rwari rwatumiwemwo abajejwe intwaro guhera kuri ba musitanteri, abarongoye amazone ndetse n'abarongoye imitumba, bari kumwe n'abajejwe gukurikirana no kwishuza izo ngurane ziba zatanzwe. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'urwo ruganda rwabereye mu ntara ya Kayanza. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurara, usa n'ijuru risharije inyenyeri, usa n'akayaga ko kumugoroba, usa n'amazi y'umusarara, ekusa n'Imana yakungabiye. Urongoye ikigega kijejwe gutanga ingurane ntonto ku benegihugu bafise amikoro mato, akaba ari nawe yuguruye ivyo bikorwa, yaramenyesheje imvo nyamukuru yatumye leta ishiraho ico kigo ko ari mu ntumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura ndetse n'umufuko wose ukaronka amafaranga, ngo na cane cane ku benegihugu bakozweko n'ikiza ca coronavirus. Yaranamenyesheje kandi ko mu makomine amwamwe ico gikorwa cagenze neza, ngo naho hariho n'abandi bitagenze neza. Turi hano nk'ikigo ca Fonds de Microcredit Rural, ni ikigo cashizeho na leta kugira gishobore gufasha mu gusahiriza abenegihugu dutanga ingurane ntonto ku benegihugu b'amikoro mato mato, nk'uko icivugo c'umukuru w'igihugu kivuga ngo umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Turi muri iyo ntumbero kugira dushobore kurwanya ubukene. Murabizi abenegihugu n'ab'igihugu, bakaba abo mu ntara, bakaba abo mu ikomine eka no ku mitumba, umwe wese aba afise agace aranguramwo ibikorwa. Nk'uko rero umugambi ari uw'igihugu, murumva ko umukuru w'igihugu atari we yoza ngaha muri provinsi Kayanza kugira uwo mugambi awurangure, arafise abatuma. Abo yatumye rero ni twebwe, tugaca dukorana na provinsi nk'uko isanzwe ariyo iserukira umukuru w'igihugu mu ntara. Rero umugambi wa leta barashoboye kugiranira amasezerano n'abafasha n'abatera inkunga igihugu mu migambi y'iterambere, baraheza bashiraho umugambi wo gusahiriza abenegihugu bahora bakora imigambi njabukambibe, bahuye n'ikiza ca Covid gituma imigambi yabo bariko bararangura yo kujabuka imbibe icumbagira, abandi biranka bisubira inyuma, abandi umutahi urahera ko burundu. Hama leta isezerana nabo batera impunga igihugu ko twoheza tukaza nk'ijisho rya leta tugatanga ingurane ku benegihugu tubifashijemwo na guverineri hamwe na musitanteri n'abakuru b'imitumba. Abenegihugu twarashoboye kuraronka, turabaronsa izo ngurane. Hari aho rero mu makomine vyagenze neza, ubu bakaba bariko barishura amadeni
muga hari aho bitagenze neza byagiye biracumbagira nk'uko babivuze abasanzwe barashikiriwe n'uwo mugambi baratubwira ibikorwa byabo aho bigeze. Mwebwe rero nk'uko mwagiye muratubera ijisho muri ayo makomine, twashaka tuze kumva ibiganiro ku bijyanye n'imigambi, ku bijyanye no kuziganya, eka ku bijyanye no gusaba ingurane uko bigenda, hama mu bikorwa biriko birakorwa duheze tumenye ingene tuzoza turakorana. Umuyobozi mwishikira mu ntara ya Kayanza akaba ari nawe yari yaserukiye Buramatari muri ico gikorwa, mu ijambo ryiwe yarashimiye leta y'u Burundi ukuntu yama yitwararika abenegihugu hamwe n'ukuntu ishigikira ikigega FMSR ibicishije mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, mu ntumbero y'uko umuntu wose uronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Ivyo ngo bikazotuma umwenegihugu ashika kuri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Yarashimiye kandi ikigega FMSR uko kiriko kirafasha abenegihugu, nayo ngo abaronswa izo ngurane boba bateguye imigambi bakoresha ayo mafaranga ngo kuko ari amafaranga y'igihugu kandi bazosubiza. Nagira nkengurukire leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi yo yama yitwararika ineza y'abenegihugu, na cane cane yifuza ko yobona umwenegihugu hari intambwe yateye akava ku rugero ariko akaduga mu rugero rw'iterambere. Ndashimira cane iyo ibicishije ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, ishigikira cane ikigega gijejwe gutanga ingurane nto ku benegihugu, ikagishigikira kugira ngo bashobore gutanga izo ngurane maze umwenegihugu nawe ashobore nk'uko icivugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kibivuga, kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura maze umufuko nawo uronka amafaranga. Turakengurutse cane kuko ubu n'umugambi mwiza. Murazi yuko leta y'u Burundi imaze gushiraho intumbero, vision, ni kuvuga umwaka aho igihugu cacu mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cifashe, umwaka w'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Ivyo rero ntibishoboka mu gihe umwenegihugu akiri inyuma. Kugira ngo ivyo byose bishoboke, ni uko umwenegihugu wese ashobora kuba afise ahaba, afise imibereho myiza, ashobora kwivuza, ashobora kwigisha abana biwe, ashobora gufungura. Kuko ivyo byose bidakwiye ntitwovuga yuko turi mu gihugu cifashe, turi mu gihugu giteye imbere. Ni intumbero nziza twebwe twakiranye iteka ngaha mu ntara yacu ya Kayanza, kandi dushimira n'ikigo kuko kiyo kirafasha abenegihugu kugira ngo bashobore kubaronsa ingurane, bashobore kwiteza imbere. Ivyo byose twaba turavuga bikunde, ashobore kubaho neza. Murazi umuntu abayeho neza ibiba bimuranga. N'umuntu yagwaye ashobora kwivuza, n'umuntu ashobora kuvuza abiwe, n'umuntu ashobora kwigisha abana, n'umuntu adashobora kugira ingorane yo kwiyunguruza n'ibindi. None rero turakenguruka cane yuko iki kigega kiyo kirafasha abenegihugu kugira ngo ivyo byose bishoboke. Ariko rero aya mafaranga aronswa abenegihugu n'amafaranga y'igihugu, bisaba yuko uyaronse aba yateguye umugambi, atari uko ayarondera kugira ngo ayajane mu kabare canke ayajane kuyasororera abandi bagenzi, ahubwo ayasaba ari uko afise igikorwa aba yatunganije cyo guteza imbere umuryango wiwe. Ivyo rero birasaba rero inyigisho zitandukanye. Ari naco gituma twagira dushimire umuyobozi we yumviriye gutunganya izi nyigisho kugira ngo twese hamwe tugume twinagura, kubajejwe intwaro, kubaronswa izo ngurane n'abandi bakurikirana abo bantu, kugira ngo twese tuje ku rugero rumwe, kugira mu ntumbero yuko tubona ihangiro ikigo cihaye n'umugambi wihaye gufasha abenegihugu
dushobore kubishikako twese atanumwe avuye inyuma. Ivyo rero byose ni uruhara rwa twebwe twese, bigasaba rero yuko amafaranga nk'uko babivuze aba yatanzwe yishurwa. Ntimumere nka bamwe tugize imisi tubona bagenda kurondera amafaranga hagera kugira ngo bishure ugasanga biragorana. Abo bari muri urwo ruganda baratanze intererano n'ivyiyumviro, aho bashikirije ko ikibazo nyamukuru kihari ari bamwe mu baronkejwe izo ngurane badashaka kwishura, ngo muri abo hakaba hibonekezamwo abakozi ba leta baronkejwe ayo mafaranga. Inyuma y'izo ntererano n'ivyiyumviro vy'abari muri urwo ruganda, twarayaze by'umwihariko n'umuyobozi w'ikigega kijeje gutanga ingurane ntonto ku benegihugu bafise amikoro mato, yaratuyagiye intumbero nyamukuru y'urwo ruganda bari bateguye. Akaba yarashimye kandi uko abajejwe intwaro n'abajejwe gukurikirana izo ngurane bakorana neza, ngo naho hariho abo bigora kwishura, ngo na cane cane abakozi ba leta. Inama twariko turakoresha twayikoresheje ku bajejwe intwaro muri komine kugira dushobore kuvugana ingene twofashanya mu kuza turishyuza ingurane ziba zatanzwe mu bene gihugu. Mu bisanzwe uko twavyumvise muri rusange, twasanze abajejwe intwaro n'abajejwe gukurikirana ingurane ziba zatanzwe mu gihugu ari bo bashinzwe kuja kugendera bene gihugu kugira bishure. Twasanze bakorana neza muri rusange, twabishimye. Twasanze nk'umu agent de crédit agiye kwishuza mu gihe ahuye n'umwenegihugu yamunaniye yanse kuyishura, aritura musitanteri nawe agaheza agashobora gutanga convocation. Kenshi twasanze abo bene gihugu iyo bishitse kwa musitanteri baca bikebuka. Nk'uko babivuze, batubwiye aba agent de crédit yuko ivyo abene gihugu basabiye amadeni arivyo bayakoresheje, ariko gusa ko hariho abakozi ba leta cane cane abigisha bagiye barinyegezamwo mu bene gihugu bagafata amadeni, nibo bagiye baragorana mu bintu vyo gusubiza izo ngurane bafashe. Urugero twabonye, twovuga yuko bacerewe mu bisanzwe, baracerewe nubwo hariho urugero nko muri Kabarore batubwiye yuko ari urugero rwa 70%, hama muri Kayanza batubwiye ko ari 50 hejuru gatonyi kwijana. Muri Matongo niho bisa n'ibishimishije kuko bobo turamaze gusubirayo bugira kabiri. Mugabo naho nyene nubwo bimeze uko, hariho abafashe ingurane bariko badashaka kuyishura nk'uko bisanzwe bitegerejwe. Ego mugabo muri rusange twavuga yuko dushima kuko abene gihugu baritabiriye umugambi kandi barawumva, gusa nyene ni vya bindi umwene gihugu umenga ataronse umuntu aza kumwibutsa ati amahera burya hageze kuyishura, umenga ntiyo kwikubita agashi waheze yayishura. Twarayaze kandi na bamwe mu bahinga bariko baratanga inyigisho, yaratuyagiye ico izo nyigisho zari zifatiyeko, hamwe rero n'akamaro izo nyigisho zizofasha abazironkejwe. Inyigisho bakurikiranye zari zijanye n'ivyo gutunganya neza ubutunzi bwabo, na cane cane ko baba babukuye mu ngurane. Izindi nyigisho bakurikiranye no gukoresha no gutunganya neza imigambi yabo y'iterambere, ivyo tuta entrepreneuria. Igisigaye izindi nyigisho kwari ukuraba yuko mu muryango hariho ico uwo mugambi MCPA washoboye kumarira iyo miryango yabo. Izindi nyigisho, izo nyigisho rero zari zitunganijwe umunsi wose buri ntara. Rero vyagenze neza hanininya kuko abo twariko turakorana barashoboye gutahura neza ingene bashobora gutunganya imigambi yabo, entrepreneuria, ingene bashobora gutunganya imigambi yabo, hanyuma n'ukuntu bashobora guharurira ubutunzi bwabo, ivyinjira ibisohoka, n'ukuntu bashobora gukoresha
ubwo butunzi. Ni ukuvuga nko mu miryango ukuntu bashobora guharura amafaranga yinjiye n'amafaranga basohora no kuraba ingene bashobora gushira mu migambi y'iterambere kugira ngo barabe ko boronka umusaruro. Hanininya twaciye tubashiriramwo n'ibijanye na entrepreneuria ingashobora gutunganya iyo migambi. Turababwira inkingi nyamukuru zo gutunganya imigambi, harimwo imbono vision, harimwo motivation, ni kuvuga hari umuntu yumva nyene yuko yokora ikintu aciyumvamwo, harimwo la resilience, ni kuvuga hajya umuntu ashobora gukora ikintu agira ati nukuri naho vyoba vyangoye ndabandanya, uvunitse aramenya n'ingene acumbagira. Iyindi nkingi ni connection. Iyo connection nayo ituma umuntu ashobora gukora igikorwa ariko arakorana n'abandi, ntihagire uwikorana, ugakorana n'abandi ndetse ukamenyana n'abandi badandaza. Muri ivyo bikorwa nyine turiko turagira twaberetse neza yuko imbere y'ukwimbura, yo kuronka umwimbu utangura kuronka amasoko. Mbega kugira ngo nimbure nteza kuba mfise isoko ni bande bazotugurira, étude de marché. Kiga étude de marché iyo nayo ikaba igizwe n'ibice bine. Kugira ngo wige étude de marché ukaba ufise watsa kumenya ubwa mbere na mbere abaguzi bazoza kukugurira, ukamenya n'ico babaguzi bakenera, ivyo bakeneye ni biki, hama ukaba uzi ico bifuza nico uheza ukabaha. Ikindi naco nuko uheza ukamenya iro produit ikidandaza cawe, igiciro uzokidandazako. Umaze kumenya igiciro uzokidandazako ukamenya n'ikibanza uzokidandarizamwo, hanyuma ugaheza ukacamamaza la publicité ou la promotion. Ikindi twabonye muri izi nyigisho nuko bajya bari mu mugambi wa MCPA bategerezwa kumenya guplanifya, gutegekanya umwimbo wabo. Mbega nakaye kamaro ko gutekanya umwimbo wabo, nuko mu gutekanya umwimbo wabo bizotuma bashobora kumenya neza abakiriya n'ivyo bakeneye, bakongera bakadandaza ibintu vyabo ku giciro kibereye, ku giciro co ntibabadindize mu kubagurira. Kindi naco nuko bategerezwa kumenya neza yuko iyo batekanije umwimbo wabo bishobora kubatuma baronka abakiriya bitagoranye, ndetse n'umwimbo wabo ukongerekana. Muri ibi inyigisho zose twagize twabonye yuko abaparticipa abaje gukurikirana izo nyigisho bakurikiye neza kandi babitahuye. Eka n'abasanzwe bakurikirana itangwa hamwe no kwishuza izo ngurane baratuyagiye ko izo ngurane zifitiye akamaro kanini abazitora, akaba basaba ko uwo mugambi leta yoguma iwushigikira ngo kuko abenegihugu bariko barazamuka, hamwe rero n'akamaro urwo ruganda arimwo ruzobamarira. Izo ngurane ku bantu bazitoye b'abadandaza zibafitiye akamaro kanini, uko gushika ubu baramaze kwirogurupa mu migwi, baja mu migwi atacyo barabaniyeko, bonyene bazinanye bariteza imbere, baradandaza kandi abazirose ziko zirabagirira akamaro neza. Abo bazitora akamaro bo barunguka, kandi na leta nayo nyene yagize igikorwa cyiza cyane, kuko nayo nyene iyo inyungu ibonetse abenegihugu nabo baca bamera neza, bagafungura neza, bakaboneza kubera bw'iyo ngurane leta igaca iba yabazamuye neza, nayo nyene karonka akanyungu kaba kaje kavuye mu ngurane iba yatanzwe. Uru ruganda rwagize akamaro cyane, ni nago twiteze, kuko burya iyo umuntu atanze ikintu arakurikirana akaraba ingaruka coba caragize. Aha rero twari nko kuri yandero ku ziko turaba mbega mu muryango byifashe gute. Ivyumviro twabihanahanye rero twahahuriye nk'indongozi, indongozi zaje ziva mu kigega, mu ntwaro, mu ntara, mu ntwaro, mu ikomine gushika ku mutumba. Turi kumwe n'abakuru b'imitumba, hariho n'umwe aserukira ishirahamwe bita Afrabu mu ntara, twari kumwe rero twahanahanye ivyumviro n'abo bantu bose, tuca dusanga dukorera hamwe, kandi ico dushaka ni kimwe, ni ca gihugu cifashe, ni ya miryango iteye imbere,
uru ruganda rero rwagize akarusho cyane kuko nk'ubu tugiye kongera gukora dufise ikintu tubona hamwe, dufise imboni imwe. Ubu rero twibaza ko bigiye koroha cyane, n'abatarajijuka tuza turavugana tubajijure baje ku murindi abandi bariko rya terambere biri rusange nk'uko twese turi no mu bushikiranganje bujejwe ivyo nyene abenegihugu, kandi umwenegihugu nawe akeneye iterambere, kandi iterambere nayo ntibikorana. Twabonye yuko tuza gukorana twese kugira ngo dushike ku kintu kimwe. Rwari uruganda rwiza cyane. Ego akarusho kahari ubwa mbere umwenegihugu aratera imbere, yahora ari nikora ku busabusa, iyo umwongerereje uburyo aca atera imbere gusumvya. Ako karusho amaze gutera imbere atunga umuryango neza, abaho neza, aba ahantu heza kubera aba yarose akagurane kamusahiriza. Ninjya arahinduka yogwaye kwashi, usanga yabaye umuntu nyene w'ikigangi, asa neza, ameze neza, aryohewe, ibibazo biragabanuka mu mubiri we, ko harimo kugabanura ibibazo abasanzwe bafise kubera yabiterwa no kubura uburyo. Amaze kuburonka ariga no kubukoresha, ibibazo bikagabanuka, akabona akumva yisanga mu bandi nk'umuntu amerewe neza cyane no mu kibano. Kandi n'iterambere muri komine rica rigaruka, kwaca atangura kuza aratanga ikori, yahora ari nikora ku busabusa, akaba ubundi mugabo abushitse, ni komine yo kwikorako bikagenda neza cyane. Twosaba uwo mugambi leta yazanye w'abenegihugu bandanya kugira ngo abenegihugu babandanye biteza imbere, kuko biragaragara ko bari barabuze agatahe, ariko kubera leta yabafashe mu mugongo bariko barazamuka. Rero yogumizamwo ukuboko kugira ngo abenegihugu babandanye batera imbere. Akamo twotera abenegihugu twahaye ingurane batashaka kwishura muri abo mahera barose, twobatera akamo ko bo kwishura kugira ntibazibirira abandi kuronka amahera, kuko mu gihe bishuye abandi bashobora amafaranga, kandi bakamenya ko ingurane ni ingurane singabire, ingurane ntibora, ingurane ntigwara, umwanya wose bategeza kurira. Nyandu Agrippine asanzwe arongoye ikiga kijeje gutanga ingurane ntonto ku benegihugu bafise amikoro mato, abandanya atera kamo abaronkejwe izo ngurane ko bomenya ko uwo mugambi utagarukira kuri bo gusa, ko nyabona bo kwikebuka bakishura ayo mafaranga kugira abandi benegihugu bazoshikirwe. Akamo twobatira nuko bakwiye kwishiramwo yuko atari bo bonyene igihugu kijejwe. Hari abandi benegihugu bo baba bagiriye amahirwe umugambi bakawumva kare bakawitabira, muga ntibisigura yuko ucuherera kuri bo, kuko komine Kayanza ifise abenegihugu benshi. Mu kiringo haronse nk'abenegihugu 300, murumva ko atari benshi. Hariho abandi nk'ubonye, hariho abandi bariko barasaba bakeneye ayo mafaranga yuko boyakoresha. Twebwe tumaze kubona yuko batishura cyane, bica bituma tugabanya, kandi ayo twobahaye yo baye menshi kurusha. Rero tubatera kamo yuko bo kwikebuka bakiyumvira ku bandi, ntibikunde ariko bakunde n'abandi bene wabo abenegihugu bandi barindiriye kugira nabo uwo mugambi bashikire. Intumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu twese tuyishike ko atanumwe asigaye inyuma, kuko intumbero y'umukuru w'igihugu ni yuko umuntu wese uronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Nico turiko turashaka ko iyo ntumbero ishikwako, kuko mu gihe umwenegihugu aronse ingurane, mwavyumvise yuko bashinga intahe yuko byagiye birabateza imbere mu kibana ivyo babona, kubenegihugu bagiye barafata ingurane. Mwese mwariko muradukurikira, aha niho ikiganiro cacu c'uyu munsi kigarukiye. Tukabamenyesha ko mu kiganiro cacu kizokurikira tuzobashikiriza ibijanye n'urwo ruganda rw'izo nyigisho rwabereye mu ntara ya Ngozi. Gihugu ciza uraberewe bubawe, mutima wa Afrika utekana bose. Hey Burundi, reka nkujyage nsemerere gose n'amakunga vyumve, uri gihugu ciza uteye igomwe.
Thank you.